Keila ndakubwiye ntigipasa ucare ngaho ngikunda kumwe ngo bakubona n'abyo bana banga ntigikunda Keila ariko mama ikibazo cha Keila abandi kibe kiva kuri wewe ariko gabana wanje abyo mugo murapanga ko nkora n'ibiki ariko bake kei kwa kutagishaka kuja kwishura iyo ngeso wayikuye he Edi, ugiye kwishura? Nawe ugenda utavutse, ugenda unywa icyayi basi. ndiko ndihuta ko ngiye kuri kibazo bize ko turi muri deuxième session Ugenda uhoze hose. kama nawe Nda mama hajeje. Ariko dia. Ogia naho ko turenga gitikibazo. Mushizo mnenego mushika wasiga atashobotse nagishaka kuja kwishura. Sinzi ngora nasigaye afisi yari. Kenda kene kumumfasha. mama urabekera ko bataja kwishura bibe biva kuri wewe ariko ndabaza ikibazo kimwe urashobora ko naja kwishuri ibyo mu rugo bidatungana ariko manda kwati urashobora ko naja kwishuri ibyo mu rugo bidatungana Nibyo bidatunganye byo mu rugo n'ivyaha. n'umutunganye byo mu rugo uzotonda kwishuri mu gihe mutari kumashaka gutunganya ibyo mu rugo singeza Ariko okay. Ibyo byo muhira uvuga bidatunganye n'ibiki. Murara mufungura. Mufungura midi. Mu gitondo nimugenda munyoye cyane. N'abana bangana gute bagenda babironse ibyo mama ko uvyibaza siko biri nabarikije yo kurya nabarikije kunywa icyayi kwambara cyo kujya kwishura mama amatungo mzee yasize uyu mwanya yisa tuvugana ari hehe yanditswe kuri bande okay nicyo kibazo gihe cyane mu gutunganya bigende neza Chaje kabazo cyane mu office. cyane Cyanzi ko amatungo si yasize araye mu cyayemo. Sinumva yandi matungo yo mu kumara. mama hari parasera ya ari 12 iri muri faze ya kabiri hari parasera ya ari 8 iri mu gisyo hari na parasera iri ku musaga ruguru kujya kabira ruguru y'ibombo ya ari minusu uyu mwanya tuvugana ziri he zanditswe kuri bande
izo parcelle zose kubavuga ko ari je nazirondere n'amaboko yiwanje urafise droit yo kuzibaza ko canke je nahise kuzibabwira ku bushake bw'iwanje naho nyene ikirenze kuri ivyo oye nibaza ko muzi ko mufise abana hanze naziguze kubw'ineza yabo ko mutari kwemera ko batorana ngaho iwawe. Mama, by'ukuri ndagukunda kandi ndakubaha, ariko uyu mwanya ntutume ndakubahuka. Reka ubona ibara ntabigusabye ko neza urana turakwinginga urana uko ubibona hajya umuntu yicuza mu nyuma. Ini parcelle yo muri phase ya kabiri C12A. Iyi niyo mu Kanyosha mu Gisyo ya R8. Iyi niyo ku Musaga ku bya kabiri haruguru y'ibombo ya R7. Mama, nakubwiye ati ntutume ndakubahuka. Papa atarava naravuganye nawe kandi byinshi yakora n'abandi abizi ko nari umuhungu wiwe. Iyi parcelle yanywa ku Musaga kujya kabiri haruguru y'ibombo ya R7 iguze amaraguranye amera ya nyuma yo kugiriha $160,000 yaronkanije jewe. Gute ucumwa ngo ni wavyiguriye ukaza kubyandika kwandi bana bagiye kubyara kugahinga. Mama nakubwiye ndakubaha kenda ukunda, ariko uyu mwanya ntukume ndakubahuka. Ziri hehe zaretse kuri bandi. Ariko gabana wanje abyo mugo murapanga ko nkora n'ibiki. Mama ntabwo dupanga gukora ko byose ni wabiteye ni uri urabituma. Nayo ko nafashe parcelle ndazishiramo bajya abana kuko nari nzi ko mudashobora kubemera ngaha ayi kugabura kubera atarabaso wawe. Nyamashaka ndabareke bangara abo bana basi ni mubishikira uko mwumva mubishaka mubangaze mubishaka. Hey, wazibanditse ko kuri wanse ko twaba tubima kandi ari iwacu. Ko nanzi ko mudashobora kuba. Yeah, okay. Mama, bijya wabanditse ko andi matungo yose manzu yazana uyadushikirize amatezo mu gice cyo kubakorera. Nivyo manzu bizane kuko bajya banafise base babo ntibaje guturanya ngaho kuko ntibabye ku giti bafise umuryango kuje twe twavuse dufise umuryango wacu tukaba dufise ibintu by'iwacu apana kubahereza abandi dukeneye impapuro hamwe n'abazotoranya kuzase kuko ntibabye ku giti. Mama, ivyo biroroshe zana izo mpapuro byo wanditse ko zisoma dushikirize hamwe zozovyiga ko tumenye ico gukora. Wigiye mu biyi hari cyo kwigamo muri ibi ntose base ico ntigishoboka ntikinakunda ugifute mu mutwe. Kera relax please. Nabo nabana kandi bazyawe na mama twansiberereye izo mpapuro nizaza ayo matungo saka kwa maboko yiwacu tuzomico gukorana igiki nimba tuzohitamo kubaha sawa mwa kuva mu ntu nta kubaha kuko bose base babo ntabwo ari parcelle yawe y'abantu cyangwa yase bajya abantu aho yabakuye arahazi ukuranyumva nta byakera nta byande kandi nta bisiguzo Keira ntigikuda kandi ntigishoboka. Keira icara ngaho sishoba mugebe kurambe yuko mushaka kugabana n'abantu. Keira nakubicara ngaho ntigikunda uranyumva Keira ntigishoboka ngena muvige
Mugali mutwe yuko tuba tuzokobana Kera ntigikunda ni mu byumvikana haba murambwira icavuyemo Keira we bihagarare bihagarare ntigikunda n'igisohoka ibyo mutegerezwa kuvyiga Keira kuva ryari werekana ingeso nk'iyi imbere ya mama kuva ryari werekana inyifato nk'iyi imbere y'umuvyeyi Keira nibyo yarabikoze kandi aravyemera ariko utibagirana mama wacu n'umuvyeyi none kwivyo yabikoze mugare natwitaho kuba tukira abana turakura ubu kwivyo utaruzi ko bibaho kuteze uko anavyemera mukwe tubayeho nitwaye gatwe tubayeho ishe bitwanze butaru ifise basi ntiwobayeho bajye nabo n'abana yemeye avyumva kandi twe tubayeho rero uriko cyo biri kari nyifato nk'imbere y'umuvyeyi Dion sinanse kubyo akagira nanka gasuzuguro baza kuzosuzugura ngaha Dion nta kuntu ashobora gutora ibintu kandi byitubona iby'iwacu akabyandika ku bandi bana ategeza tubwira niki cyo kinyemeza yuko ibyo ntituje tubironka arinza aza kwandikisha abandi bana tutabizi niki cyo kinyemeza kagomba biza ariko yavyemeye Dion nje nta cyemezo ndabifitiye sibyo kana nta cyemezo bifitiye nta kuntu ushobora kumbwira yuko aza kwandikisha abana tutabizi niki cyo kinyemeza ko kadisa abiza niki kinyemeza ariko yavyemeye ndaba maravu muri karani niki kinyemeza yuko zipasa sidozero arinza fata abadasari bashikanye kubanya ba tutabizi niki cyemezo yuko azozana y'abasasi ariko yavyemeye ko ari muntu yavyemeye ko abadde kugira mu cyo gukora twebwe ni ubwacu ari ni mu mari karani kandi umuvyeyi wacu ndazi ibyo mwikura cyane ni sport reka izo mpapuro azozizana amaze kuzishikiriza je nezo zimwe cyo gukora nibo zibaye parcelle imwe bakagabura sawa nuko nawe uvuza gufasha abana bo mu barabara akabatekana mfaye ikintu cyo cyose sivyo nimba unyibanga musaza sivyo byo cyari kigongwe mama musabe ikigongwe hama bisigaye uzumindeke je nzovyitaho sawa Keira please nimba unyibanga musaza wawe gibira ikigongwe mama ibiti yadugenzo kimenyera sivyo please give